Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose dutambutsa kuri nomboresha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Nizere ko aho muri rya nino hatandukanye mudukurikiye mwamaze gufyonda kuri subscribe nawe utarayifyondako kano nakaryo keza ko kugira ufyondeko. Hari abakozi bo mu rugo Rwanda kugarika bamerewe nabi cane, abakozi babigeme babiri bakorera mu rugo rw'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika ngo bariko barakorerwa ihohoterwa ridasanzwe, bakaba rero bariko bakorerwa ihohoterwa rirengeye ukwemera nkuko bivugwa n'ababizi. Turaza kumva amwe mu majwi ateye ubwoba y'abatabariza abo bigeme bakora kwa ndakugarika. Umwe muri abo bigeme akaba maze hafi amezi 4 akubitwa muri munsi ahogwa ko ngo yasamaye umwana wa ndakugarika yari mubo areze agwa mu bwogero buri mu rugo bita piscine aca yitaba Imana. Iyi nkuru twarayibashikirije tubabwira ukuntu urwo rupfu giturumbuka rw'umwana wa Gervas Ndirakobuca rwaje, ariko uwa kabiri nawe akaba ari uwaje kurera umwana muto ahasigaye, uwo nawe ngo akaba atari kuriwe kuvugana nabi wabo hamwe no gusohoka mu rupango rwo kwa ndakugarika. Ibiriko birabera kwa ndakugarika ndetse nabo bariko baritabariza turaza kuvyumva. Abatabariza abo bigeme bakaba bamenyesha ko bari bazi ko mu Burundi atabakoroni bakihari, ngo kubona abo bigeme bagizwe n'inyagano, baragizwe inyagano n'umutegetsi yitwa wakomeye mu gihugu nka ndakugarika biteye isoni n'agahinda, bagasaba umukuru w'igihugu gufata mu minwe ico kibazo kugira ngo abo bigeme basubizwe agateka kabo bakurwe muri urwo rugo rwa ndakugarika. Hari n'abandi bamenyesha kw'ibikorwa bigahitse vya ndakugarika mu bidatanguye ubu uwo mutegetsi ngo ntaza neza yigeze yifuriza abarundi n'ibindi vyinshi. Ka tubikurikire muri no nkuru dukesha bagenzi bacu bo kuri radio Haguruka. Ngo bakwiye gusezererwa n'abarundi ubutakigaruka. Inkuru na Dondo Diemba z'umutima. Kuwa 2023 ntwarante uno mwaka turimwo wa 2023 niho umwana kiri muto wa Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yahura n'isanganya ry'amazi ari mu bwogero mu rugo bita piscine aca yitaba Imana. Uwo mwana yagize isanganya akaba yari bukuru kuko arafise ihasagiwe butoyi. Kuva ico gihe umwana w'umwigeme yarareze abo bana yaciye atangura gutotezwa aho akubitwa buri munsi. Ubuho akaba asigaye akubitwa n'umutambukanyi wa Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika. Amezi 4 akaba asigaje iminsi 3 gusa ngo yigorore uwo mwigeme ariko akubagugwa. Uwamusubiriye nawe nyene ngo arere iryo hasa risigaye niyorohewe, nuko amakuru dukura muri bamwe mu bategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD bagendera umuryango wa ndakugarika abandanya abivuga. Uwo murezi mushasha ngo ntiyemerewe kuvugana n'umuntu n'umwe ataba mu rugo kwa ndakugarika, nta na telefone ngo yemerewe gukoresha ngo avugane nabe wabo. Icibagiwe co ngo nugusohoka mu rugo kwa ndakugarika ngo agiye inyuma yayo. Ayo makuru nyene akavuga ko abiwabo n'uwo mwigeme mushasha akorera kwa ndakugarika bipfuza ko wabo yotezurirwa akava aho hantu kugira aze kubandanya amashure yiwe ya kaminuza, ngo ariko yagizwe imbohe mu rugo kwa ndakugarika. Umwe mu batabariza abo bigeme uko ari babiri babohewe mu rugo kwa ndakugarika tumukurikire. Ijwi ryiwe twarihinduye ku mvo z'umutekano wiwe. Batabariza uyo mukobwa yari umurezi w'umwana mu kigo cy'umushikiranganji wa mbere. Izina ryiwe ntaryo tuzi, ariko barumvise ko abayeho nabi yagizwe imbohe. Ariko kandi iyo umwana apfuye akazi kaba gaheze, uwo murezi w'uwo mwana ari guca ataha, ariko yagizwe imbohe n'ubufise butoyi yasigaye
nawe nyine ngo asa n'imbohe kuko ntashobora gusaba uruhushya ngo atahe, ntashobora kuvugana nabi iwabo, ni ibibazo bitandukanye. kandi ubu areze butohiwe bavuga yuko mu muryango ngo boba bavuga ko bashaka ko aza kwiga kaminuza. rero nta bakoroni bakiri mu Burundi, nibaza yuko batubagira inyagano mu kivuge kabisa uwo mukobwa atezurirwe, n'abandi benshi baba bafite ibibazo nk'ibi byo guhohoterwa babatekengire. murakoze. hari n'abandi bamenyesha ko biteye isoni n'agahinda kumva mu rugo rw'umutegetsi yitwa ko akomeye mu gihugu hahinduka agasho ko guhohoteramwo abanyagihugu no kubica rubozo. ivyo vyose ngo bikahabera mu gihe uwo mutegetsi batunganije mu mugambwe aturukamwo CNDD-FDD ibikorane vy'amasengesho adatangwa hamwe n'umutambukanyi wiwe, ngo kandi bakazitabira bitwaje na Bibiliya. yamara ayo mabi ndakugarika akorera abarundi ngo ntayatanguye ubu, ngo yamye ayakora kuva kera, ngo ni bimwe nyene abakera bayamaze bagira bati iyakamanye ntigata. ngo ndakugarika naho adasiba mu bikorane vy'amasengesho, ingeso yo gukorera ikibi abanyagihugu ngo ntishobora kumuvamo. uwo mutegetsi ngo nta neza yigeze yipfuriza abarundi. uwe hamwe n'ubutegetsi arimwo ngo bakwiye gusezererwa n'abanyagihugu ubutakigaruka, ngo niho abarundi botekanirwa mu mitima, mu babo no mu vyabo. ngivyo ibivugwa kwa ndakugarika. tugarukiye mu zindi nkuru zitandukanye, n'inkuru yiriwe iriko iravugwa cane, aho kuri uyu wa gatanu ariho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yashikiriza icese umukuru w'igihugu agashimwa aherutse guhabwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ku bikorwa arangura ku neza y'abenegihugu, Prix des Nations Unies pour la Population mu gifaransa. mutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yashimiye abo bose bashigikira ibikorwa arangura n'abarundi bose bamusengera kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza. nayo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakeje umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuri iryo teka yateye igihugu, yongera amenyesha ko ako gashimwe ari ikimenyetso cerekana ko Uburundi bufise ishusho nshasha kandi nziza mu makungu, agasaba abarundi kureka amajambo bakora ibikorwa biboneka bihesha iteka igihugu. akaba yaciye ashikiriza nawe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye agashimwe yahawe mu birori vyo guhimbaza imyaka 61 iheze Uburundi wabuje ntahe y'ukwikukira. ni ibirori vyari bihimbaye, vyari vyitabwe n'abategetsi batandukanye, harimwo wahoze ari umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu Denise Bucumi Nkurunziza, harimwo umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca, harimwo abo bagiye batandukanye. vyari ibirori bitandukanye, ariko mu bamwe bakaba bagiyeyo atari uko bishimiye cane uwo umupfasoni w'umukuru w'igihugu, nyabona bamwe ngo baba bagiyeyo ari ukwanka ko ubutegetsi bubaraba nabi, nayo ubundi hari abataraba ryiza uwo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu. ivyo tuzobigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma tubaha idonido ku bagiye muri ivyo birori, ariko nanone bakaba babigiyemwo rwose ngo atari uko bashigikiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, ahubwo bagiye kuko babona ko batagiyeyo vyogaragara nabi. mu zindi nkuru ziriko ziravugwa cane, inkuru irabana n'iduzwa ry'ibiciro vy'ibitoro, iduzwa ry'ibiciro vy'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. abarundi bavuga ko ari ikibazo gikomeye kubona Burundi atagitoro bufise, ariko n'ibiciro bikabandanya kuduga. abantu bakibaza none ka yemwe abarundi bagiye kubaho gute mu gihe atagitoro kandi nikibonetse kikaba cadugijwe ibiciro. muti ivyo vy'igitoro vyo vyaje gute? navyo tubaha idonido tubabwire ukuntu vyifashe, aho bivugwa ko hari imyidogo myinshi cane mu banyagihugu inyuma yaho hadugirijwe ibiciro vy'ibitoro.
Mu karere ka Afurika y'ubuseruko Burundi nibwo gihugu conyene coba gifise ibibazo vyo kutabona ibitoro. Mu bindi bihugu bitandukanye ibitoro biraboneka gose, ariko mu Burundi igitoro carabaye umuzi w'ibuye. General Ngiyome Bunyoni vyavugwa ko ari we yatumye ibibazo vy'ubukene biza mu gihugu, igitoro nticinjire mu gihugu, arapfunzwe, ariko nanone ibibazo bibandanya kwibonekeza. Igiciro cy'igitoro cadugijwe kuva uno munsi, ni ukuvuga kuva genekerezo rya 21 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi 2023. Iritiro ya essence igugwa 3,985 y'amarundi, yahora igugwa 3,250, hongeweko amafaranga y'amarundi 735. Iritiro y'amazutu igugwa 3,755. Iritiro y'amazutu igugwa 3,795 y'amarundi, yahora igugwa 3,450 y'amarundi, hongeweko 345. Iritiro y'ipetroli igugwa 3,730. Ivyo tubisanga mu itegeko ry'umushikiranganji Ibrahim Uwizeye. Abenshi rero bakaba bibaza niki gituma Uburundi buguma mu bibazo vyo kubura ibitoro, none bakaba bariko baranaduza ibiciro. Ati mu Burundi honyene niho hari ikibazo cy'igitoro, abategetsi bategerezwa gutorera inyishu ikibazo c'igitoro mu Burundi, ariko ababikurikiranira hafi bakabona ko leta yananiwe n'ico kibazo, ko itegerezwa kwicara hamwe n'abahinga mu vy'ubutunzi ndetse n'abari mu gisata c'abikorera utwabo, maze bagashobora kuganira kuri ico kibazo c'igitoro gihanze igihugu c'u Burundi mu karere kose k'Afrika y'ubuseruko.